Reka subire ndabahe kaze mwanywanyi tubana makuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kuri n'umunesha kure yanyu mukunda cyane ya Isange TV imbonesha kuri mwe rudende bashikiriza makuru n'ibiganiro tosanga kuzindi imbonesha kure n'amakuru menshi cyane rero aba ariko aravuga mu mihinga itandukanye haba muri politike haba mu nkino haba mu ndero agati ya kazi na muntu mu kibano ndetse nandi yose abiko aravugwa ejya nino imbonesha kure yanyu mukunda cyane ya Isange TV bashikira ikabatorokaniriza ayo makuru yose ku buryo bw'idonido. Ndabahe kaze rero mu makuru yacu n'amakuru ayibuze gushikimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Nyuma yaho imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi itosekaye ndetse leta y'u Burundi ikigura imipaka ikavuga ko izokora igishoboka cyose igacungera imipaka ndetse n'abanyagihugu ubayo, ni nabwo rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagendera intara ya Kirundo agashikiriza abanyagihugu ko ngo nta wundi mwansi igihugu cy'u Burundi gifise atari u Rwanda. Namakuru yacishikanye ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye na cane cane mu banyapolitike bakabandanya bibaza ikizokurikira izo mvugo z'urwanko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirizaga abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo. Nyuma y'ivyo vyose rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabandanyije araba icokorwa kugira ngo umubano wongere usahirizwe hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Akuru ubu rero amakuru tubafitiye nuko gushika magingaya u Rwanda n'u Burundi rwo bagongeye gusubukura imigenderanire agateka karatewe ndetse n'intambwe iratewe hagati y'ibihugu vyompi kuri ubu ngubu umubano urongeye urasubukuwe. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuye mu gacerere yemeye kuzojya mu biganiro n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame bakarabira hamwe ukungana umutekano w'akarere k'ibiyaga binini wosahirizwa. Icyo mwumye nuko kandi leta y'u Burundi yagirizaga leta y'u Rwanda ko yabifedikanye n'ugutwaje urwanisho wa Red Tabara mu guhungabanya umutekano w'u Burundi, gusa ikaba ari ingingo leta y'u Rwanda yamaganaga yivuye inyuma ikavuga ko atayihuriye n'umugwi witwaje urwanisho wa Red Tabara mu guhungabanya umutekano wa Repubulika y'u Burundi. Sibye gusa kuko na Red Tabara mu minsi yeze yasohoye itangazo igabisha ivuga ko atahihuriye na leta y'u Rwanda ngo mu buryo bwo kuba yaba yifasha mu bijanye no guhungabanya umutekano muri leta y'u Burundi. Perezida w'u Burundi rero Evariste Ndayishimiye yari yabanje kuza aravuga amajambo menshi cyane ateye ubwoba abiba urwanko hagati y'u Rwanda n'u Burundi, akavuga ko ngo abarundi batazokwemera gupfa nk'impene ndetse n'andi majambo menshi ateye ubwoba yabibaga urwanko hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Leta y'u Burundi yagirizaga kandi leta y'u Rwanda ko ngo yabicumbakiye abasize bagize uruhara muri kudeta yakorewe mu Burundi mu mwaka wa 2015 wari perezida w'igihugu ari we Pierre Nkurunziza. Kuva rero nyuma y'iyo myaka kuva mu mwaka wa 2015 abari bagize uruhara muri kudeta yakorewe perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi bose bivuga ko ngo boba bari barahungiye mu bihugu bitandukanye harimo n'u Rwanda. Ico gihe rero leta y'u Burundi yagirizaga leta y'u Rwanda ko yabifadikanya nabo banse leta y'u Rwanda nyene ngo yobifadikanya nabo basize bagize uruhara muri kudeta yakorewe Pierre Nkurunziza ngo mu gushaka guhungabanya umutekano w'u Burundi. Muri abo rero badondwaga agatoke haba harimo Niyombare Godefroid akaba ari we bavugaga ko yoba yari yagize uruhara muri kudeta yari yagizwe mu mwaka wa 2015 itewe perezida Pierre Nkurunziza. Kuri ubu rero nagakuru keza ku Barundi ndetse no ku Banyarwanda kubera ko kuri ubu umubano wongeye gusahirizwa hagati y'u Rwanda n'u Burundi, imigenderanire yoba igiye kumera neza, abarundi bakongera guhahiranira n'Abanyarwanda na cane cane ko abanyagihugu b'u Burundi ndetse n'Abanyarwanda ari ababanyi ari abavandimwe nkuko na cera na kare abasokuru n'abasokuruza bamaga baragenderanira hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Mwende makuru rero turaza kwaniriza amakuru ku ngabo zasigaye muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo z'u Burundi, aho kuri ubu biri kuvuga ko hoba hari amabatayo abiri y'igisirikare cy'u Burundi, batayo y'icenda ndetse n'iy'icumi zaba zaburiwe irengero muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iyo ngingo ikaba ari amakuru twashikirijwe n'amasoko yacu ku bari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ivyo kandi bibaye mu gihe n'ubundi igisirikare cishira hamwe ry'umuryango wa SADC gifashe ingingo yo gukura abasirikare bacu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gihe umugwi wa M23 ubandanya ufata ibice bitandukanye ndetse n'intambara ikabandanya kuba ndende muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ari no ku mugwi wa M23 ubandanya ufata ibice bitandukanye.
Kuri ubu rero amakuru duhawe n'amasoko yacu mu begereye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nuko mu bishasha twumvishe biriko biravuga ko batayo y'abasirikare b'u Burundi bari ahitwa Mwenga hepfo ya Bukavu wegereza Warungu, ibatayo zibiri z'u Burundi ngo zose zikaba zihejeje kuburirwa irengero, ikaba ari batayo ya 9 ndetse ni batayo ya 10 nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abandanya abishikiriza. Ibi kandi bibaye nyuma yuko haramutse imirwano hagati y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'umugwi wa M23. Ikaba rero ari imirwano yahereye mu gitondo yahanganishaga izi impande zombi. Nyuma yuko rero abasirikare b'u Burundi kandi hari amaze gufatwa ingingo yuko bose bagomba kuvanwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Izo bataye ebyiri rero kuri ubu ngubu ziciye ziburirwa irengero nkuko amakuru dukura muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo abandanya abidushikiriza. Ibi kandi bibaye n'ubundi mu gihe M23 ibandanya ifata ibice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nkuko abakurikiranira hafi y'urugamba rubera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'abahinga mu bya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini bagaruka ku ntambara iri ngaha mu karere k'ibiyaga binini. Perezida rero wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo mu minsi iheze yari yatangaje ko ashaka kujya mu biganiro n'umugwi witwa intwaro wa M23. Gusa iyo ngingo M23 irongowe na Colonel Nanga yaciye iyamaganira kure, ivuga ko mu gihe caheze hose yamye imusaba ko bojya mu biganiro nawe akanga gufata iyo ngingo. Kuri ubu rero M23 ikabibandanya ku rugamba rw'imigwano kandi yafashe ingingo ko izo hava ifata igihugu igacitembagaza intwaro ya Perezida Evereso intwaro nyene ya Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo urongora Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu yandi makuru kandi tubandanije ngaha mu Burundi mu gihe amatora yegereje, imigambwe itandukanye ikaba yatanguye gushaka abazokwitoza mu matora cyane cyane rero akaba ari amatora yimirije n'amatora azotangira muri uyu mwaka wa 2025. Nyuma yaho akazakurikirwa n'amatora y'umukuru w'igihugu azo mu mwaka wa 2027. Kuri ubu rero umugambwe CNL inyankamugayo wa Agathon Rwasa ishami rya Agathon Rwasa nyene ikurira saba abariko basaba ko ngo yotangaza umugambwe azoshigikira kugira abanywanyi biwe nabo ngabe ari wo bazotora ko bazotora ko ngo hataragera. Ibi rero abanywanyi ba Agathon Rwasa bakaba babimusabye kuri uyu munsi ku igenekerezo rya 14 Ntwarante 2025. Ico mwumenya kandi nuko imigambwe ishika kuri 28 ko iriko iraca ku biti n'amabuye isaba ko Agathon Rwasa yo yishigikira kugira ngo barabe ko ngo boronka amajwi, akaba yabishuye kandi ko ngo hakiri kare ati nimutuze mwebwe mugume mukora nkuko mwahora mukora, nayo gutangaza aho abamushigikiye bazotora haracari kare. Iyo migambwe rero tukaba tuzobandanya kubibashikiriza mu yandi makuru uko ari 28. Ico mwumenya kandi nuko imigambwe myinshi igoyagoya aho myinshi yabaye nyakuri kubera inda ndetse icanze n'ubukene, aho benshi rero imigambwe batwaye amazina gusa ariko abanywanyi bakisanga aribo n'abadamu babo gusa, aho bamwe n'abana babo base kubashigikira nkuko byagenze ku mwana wa Girukwishaka aho wewe ngo yagumye ashigikiye umugambwe wa CNL inyankamugayo wa Agathon Rwasa. Ngayo rero amakuru kuriko biravugwa ngaha mu Burundi kubijanye n'amatora ayimirije, gusa abarabira hafi y'ibye amatora ngaha mu karere k'ibiyaga binini na cane muri politike iya ngaha wacu mu Burundi. Bavuga ko aya matora ashobora kuzoba ikibazo gikomeye cyane ndetse akazomenekamwo n'amaraso menshi cyane kubera ko hazoba intambara idasanzwe, ndetse bamwe bakanavuga bati icyazana aya matora azobe arahagaze kubera ko azobangamira abanyagihugu. Reka rero dukomeze tubandanye turabe ivyayo matora uko bizogenda, gusa birateye ubwoba bivanye n'ivyo amakungu ariko aravuga kuri aya matora yimirije ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi.
Reka mbashimire mwese mwari muri kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri nomoresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV imoresha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro tosanga ku zindi mbonesha kure ryari itekero n'umunezero ntangere yo kwa twari kumwe namwe mwanywanyi tubana amakuru n'ibiganiro vya misi yose twama tubashikiriza kuri nomoresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka dusozere amakuru yacu ngaha turaza gusubira mu makuru araza kuba agezwe ko ni mubandanye mugira umuhinga mu mwiza.